vrema kubona ngeze kuri uyu munsi hanywa agatabi ubona ushitse uyu munsi agatabi warahevye kuva bwa munsi unsengeye basha dukomere amashomane wa Yesu. arenga 6 ndanasinziye yibuka mu kwezi kwa 6 meje gukora concours ari samedi nijoro saa z'ijoro mbona umuntu w'umumama yambaye isengeri n'igitenge afise n'akarahuri mu maboko n'amagi mu maboko nk'ico gihe ndavyuka ndasenga rwose ndasenga hama zongera bishika saa 9 bana bazimu bajya vuga gusa ingene vyagenze hama ubu ndashima ubu urasinzira rero amezi 6 abazimu bagutera udasinzira ariko aho ushikiye muri independence usigaye usinzira dukomere amashumane n'igitangaza no yewe repentance waje hageze. Yesu ashimwe Yesu ashimwe kandi jewe ndishima vrema kubona ngeze kuri uyu munsi hanywa agatabi ubona ushitse uyu munsi agatabi warahevye kuva bwa munsi unsengeye basha dukomere amashomane wa Yesu. Imana iramara inyota canke nimara inyota yaravuze ko byose byashobotse mugabo itabi byananiranye kuva wa munsi ariko uyu munsi abanywanzoga n'abanywarumogi n'abasambanyi moza n'abasengera inyota y'ivyisi gahera kabisa. ni ukuvuga ubuye ryari samedi naraduze muhira madamu ndamubwira nti burya je narabohotse by'ukuri ishuka zari zarahiye zitirirwa n'agatabi ko mu ijoro tugiye kuruhuka ubu rero je ndabishima ariko hari ibindi ngomba twe ko byonyaruka navyo nyene ubizana umutwaro umunsi noronka umwanya uzobizane kuwa kabiri tubihonde kuwa kabiri canke kuwa gatatu ivyo vyananiranye navyo tubihondagure mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe umera amashimana amen umera amashimana umukozi w'Imana yaduhaye rero ngaha ngomba gushima Imana kubifita cyambere mbanze gushima Imana nuko umukozi w'Imana ariko aratwitangira mu kuduha impanuro twebwe twari tugeze ahantu ho kutadukomoka ngo tuge dusubire mu bwiza ubwo twaraje ngaha araduha impanuro atubwira ati naha nyene mwarashitse ubu mugiye kurwana kandi muzonesha ibyo muri muni by'akanya gato nukuri ivyo yaduhanuye biriko biraba twebwe aho turi buringa aratumenya twaraje umwana arembye agira apfe kwa Mungu twananiwe twasenze ijoro ryose umukozi w'Imana aho ngaho aradufasha aramusengera abakira twaje muhira aradawa gose aradawa tuko turasenga muhira umurozi nyuma yarangwaye arembye asharaza ati none mwebwe amasengesho yanyu kiyo muri ko murasenga tuguma twumva turi bwa ku mutima amubwira ati mwebwe ngaho mutaje kwihana murabona ibara murapfa ego turabandanya amasengesho kuwa kane turakubita n'ayamabuye tuguma ngaho kubita amasengesho n'amabuye ko baguma bakongagura abantu batwenza muri independence tuguma ngaho uwa mbere kuwa gatanu babarobye nyene kubera n'ivy'ukuri n'ivyo bararoga baba bavuga uwa mbere yabanje kuza hasi waturondera yarapfuye uwo wundi yagize ubwoba rero umwanya n'umwanya ariko wavuga arashobora kuza atazi na wene turabona ko ari ku rugendo yafashwe n'ibintu barayibakanda zerekana mu nyukura barashima Imana nje ndiruka nacero muzeti muri tumizi ranyagira mu majembo neko sinzi ntawo kabisa kuko Imana yituri inyuma uwa mbere yapfuye yego kagira dukunda natare modoka
ushamba kurora ruguru hari icyo watwemereye ucupakurura ugatumva ushamba kurora ibanze shibe hano mu rusengero uzohera ninagira nzorera hanyuma abakozi b'Imana ubanza ubapakururire nawe urane ko gashimana bikwiye kabisa ntayigira 10 kijya kwisi shima nzoshima neza ko nazigikwiye kabisa Imana bahicubahiro kandi ntihazicyubahiro haleluya ikuma nyukuna n'amabuye mukubita n'amasengesho abazimu bapfana kuri kose Yesu ashimwe banjije gushimira Imana yo yatumye menya hano n'uyu mukozi w'Imana mumumpera amashi nafashwe n'iryinyo riraregarega riranja cane ku buryo numva mbuze amahoro kurya bigenze gutyo capata kakunyu shira mu ryinyo ubunya n'igufa nohekenyerako tuzamurira Imana icubahiro yego ubu shirako kakunyu n'igufa wukubita ubu byose nohekenya nta kibazo Imana ishimwe amen Imana ishimwe cyane Imana iri ku kazi ngo mitanga iyerekwa n'ukuri ko Haleluya Yesu ahabwe icubahiro shingiro ry'Imana reka twigirize Imana icubahiro kugira yikwiye hama ishishikanye ngaha narinje gushinga ntahe nongera ishimira Uwiteka kuko arakunda repentance arakunda abakozi b'Imana ba repentance kuko yama yatwiyeretse uko bukeye uko bwije jewe dimanche passé nari nicaye hajya ndindiriye umuntu aje kugira bamwakire hama umuvyeyi wacu acarambona nicaye ndi jenyene acambwira ngo umuhungu wa Yesu wicaye nga atego yaciye ankorako ndi kumwe n'umupasoni wanje n'umwamikazi wanje ankora mu mutwe mu majambo menshi yanyatuyeko yambwiye ijambo noba nibuka byamfashije yavuze ngo uronke telefone y'umugisha vendeje ndyamye nduhutse naciye mbona itelefone umuntu ampamagaye nsanga ni ya telefone y'umugisha umwungere yambwiye ashaka dugiriza Imana icubahiro haleluya 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 dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo iyi niyo yo murakira amatelefone menshi kuvuno munsi mbere hari abaza gutora kuronka amatelefone muvuye amushira n'umuriro mugumemo ziri hafi yawe haleluya Yesu ashimwe yonje ngashimira Imana ibintu yankoreye cyambere yampaye umwana dukomera amashi Imana yatanze umwana muto ibintu byose nahise byarabingiriye neza amafasa inabona gusaba sewe mwana ngeko mu miryango babo abana b'imvura badakura barakura abo batsimu mu izina rya Yesu katika jina mu izina rya Yesu uyu azokura nimba abandi batakuze ubazogukorera yavukiye muri repentance yabereye muri repentance mu izina rya Yesu umuso w'abadayimoni uyu yatanzwe n'Imana yavuye mu masengesho reka atangaza amahanga n'imiryango mu izina ry'umwami wacu Yesu urabona mu batsimu Haleluya. amen amen naganze Yesu wacu Nanje numvise nogera ntamaramaje Satani kuko yarashatse kukorera ko gatoya muga iratsinda naragwaye ingwara y'umurindi w'amaraso bita hypertension iramfata nk'ukwezi kose itamanuka nkirinde ibintu byose byimanura muga bikanga gusa naho ngenda kwa muganga baranyandikira imiti ndatangura kuyifata muga naho nayifata ntibyigeze bisubira hasi naguma mfise hypertension iduze cyane biramara nk'indwi nka 3 canke ukwezi naho na telefone pasteur namubwira nti burya rero oya turavuga n'umuntu wo ku kazi arambwira ati burya wogena mu masengesho naho na telefone pasteur ndakimubarira
ndamubwira nti burya rero je ndarwaye mbona hypertension n'abafata imiti ntacyo bimfasha. Pasiteri arambwira ati uraza tugusengere, ndaza ari mardi baransengera, ndi mupasiteri ngaho umenga sihari, haraba ndagaruka mercredi kandi barasubira baransengera, vendredi ndumva ndwaye ka estoma gatoyi, ndaza nari nicaye ngaho ndafatwa n'ikintu mu kuguru mw'ivi biranka ko ukuguru ndagukora hasi. Muganda bwa pasiteri ndavuga ati je shaka musore musengere ukuguru ndagukwega vyase ko ndi ngaha mu ishengero vyase ko sura gukora ukuguru hasi. Hama turagenda hariya baransengera, ntashe nshitse muhira mw'ijoro ndavomisa cane 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 gose. Hama mvomishije mu mw'ijoro ndaryama ntivyakunda no kumfungura. Bukeye mu gatondo cangumana faiblesse idasanzwe, none aja kwa muganga basanga hypertension yagiye muri ipo, naho nagize bike cane. Mugabo arambwira ati nuwagakoka uyiduze, ndanwa koka nka zibiri. Mugabo muganga arambwira ati cuhera iyo miti uyihagarike, ati nibaza ko hypertension ishobora kuba yakize. Hama abo tuvukana barambwira ati burya rero naho babuze icivako, ati ishobora kuba ari heredite kubera mama asanzwe ayirwaye imyaka myinshi. Ndavuga ati nukuri jewe namaze kumenya Imana sinshobora kubana na karande, ntibibaho kabisa. Hama ndabandanya ndasenga n'umutware wanje ndamubwira nti sinshobora kubana na karande jewe, ntibibaho. Mama ayirwaye yarayirwaye mugabo je sizotegereza kuyirwara kubera yayirwaye. Hama niho nabandanya senga nipimisha nsanga haduzeho kamwe imiti nabandanya ndayihagarika gushika ubu rero hypertension normal kandi imiti aragenda ndayifata. Komera amashi Yesu. Amen. Mana iri ku kazi no kuri kose.